kijya c'abantu bubatse ku makanevu bamena ibintu bariko barubakisha mu makanevu atwara amazi ku mabarabara, bijya byose muteza kubihagararira. Ikindi gikomeye cyane rero, abantu bafata amazu yabo bubatse ari ayizage residentiel bagaca bahinduramo fondo commerce, bagaca bagira izage commercial, bose ababikoze bose bahabwe deritarenga, byose biherana no ku kwezi kwa kabiri. Le 1er mars abo bantu bose bapangiye bose ateza ko bavuyemo bose anosajya mu masoko ya leta. Abanyagisagara Bwiza iryo munani nimbari n'igicumi bajya abantu bose bahinduye amazu yabo bakayahinduramwo amamagaze, bose mubabwire yuko a partir ya 1er mars nta muntu numwe tuzobona ari muri ajya amazu, bose baje mu masoko ya leta. Birumvikana? Turiko turavyumva? Abanyagisagara muravyumva? Na Kariro. Leta niteza kubanza gutoza imbere kumwe n'igihugu atoza. None tuzobahemba gutabo abariko bara. Mwiye mushara yange zoduka gute? Mwevuga ngo leta ngo yadugije imisahara. Amahera tuza kuyarondera iyali. Kuba yafisa bari wayazana. Apana kuyatoza umwe n'igihugu atayafisa. Ico kibazo cyo cari cyabajijwe, muce mubahereza ultimatum yuko a partir ya 1er mars ata muntu numwe tuzosanga murajya amazu bahindaguye bakazigira amamagaze, bose azabagiye mu masoko ya leta. Iyo periode tubahaye niyo kurondera iyo baza gucururiza amasoko ya leta. Amasoko ya leta ari hagaragara. Ufise ikindi wagikomeye, surveiller et contrôler la tenue de la comptabilité communale et des finances communales dans toutes les communes de la province. Za comptabilité zitagira mustantera agera amafaranga umenga yakura mu mfuki wiwe, bijya byose biteza guhagarara. Amakomine yose ateza kugira ini comptabilité visible iboneka, hamu bushitse wese avuga tuti nzorera ibyakoze ku kwezi bikaboneka. Amahera ya komine saya mustantera agera kuye mu mfuko oya niho hava ubusuma. Mwirinde kuza murapoza amakte atuma mu bwa buvyeyi muza murabugira ko make babacisha mu jisho ku buvyeyi. Mugiye kugira amaromize reprise, nimuze kugira amaromize reprise n'umushikanganje atakoze. Jo musi nagira romize reprise naheje romize reprise nje nta muhira. Nimuce mwimvira ngo muzigiye kugira romize reprise ngo muce mugena mu burudike, mubanze murabe ko muri abavyeyi. Umuvyeyi mu kwakira umushitsi yamugende yabanza karaba mbega uno musi natanze rasi. Ejo nimusange mwagiye ngo muri romize reprise mukonso mu murengera cyane musange muri kumuraremira amakomine. Ndabasabe rero yenda mugire romize reprise. Umuntu yaronse dekere mukuru w'igihugu yo buri 200,000 byuko akotiza yega ni bane bakoteje 80 na bura matara zashikirwa. Niyo shikirwa. Banya kwa bura matara. Mwirinde ibintu mwandikira amakomine. Muze muravyirinda. Uko mubasaba byinshi niko controle yabo izobagora. Uko musaba byinshi uramusaba agaca guhereza, ujya guhereza ubwa mbere hage nabo bayihaye akuruje 200,000 nawe aca yiha 200,000 kandi bamaje azovuga ati ngire ketebura amatari yanyandiki none uzobihakana nuzoba ngo guhaye majana 2 acagira amajana 4. Mwirinde rero
izo acte mwandikira ivyo musaba ba musitanteri muvyirinde, kuko ejo muzosanga biriko birabacafuza kandi wewe ivyo wamusavye atavyaguhaye yaciye arenzako. Kandi murazi intumbero nabahaye muri kumwe n'aba musitanteri nyene, nakivuze nunga muri leta mvyeyi nimbakururira ku rutaro ndire ku rutoki. Muvuye muri romize reprise umuntu akanwa musteri imwe ni brochette birakwiye, nimuce mvuga ngo tumwe ngo zitatu iyo organize mwebwe nyene au niveau de cabine, kuko ejo muzosanga ba musitanteri ko barengera babakorera inkono zishushe, bavuze ngo nibabirungikiye ba musitanteri ngo muri reprise muce musanga bizanye ingorane. Ivyo ni rero muvyinengesereko mwikingire ejo ntimuzosanga ba musitanteri hari majambo ariko baratwara. Muraze ko batwagwa muri sena, dosanga byarashitse muri sena, uze wumva bariko barahamagara mushikiranganje ngo tubwira ngo amafaranga avuye muri komine jahana. Mwinengesere rero mu byo musaba ba musitanteri.